INTABONWA YIBAGIWE. Trésor Oublié. Dupfundurure ibiganza. Aboro ntibazokwigira babura mu gihugu. Nico gituma ndagutegetse mvuga nti utegerezwa gupfundururira ibiganza umworo n'umukene bari mu gihugu cawe. Ntuzopfumbate ikiganza cawe imbere ya mwene wanyu w'umukene. Ubugirira impuhwe umurushwa abaguranya umukama, kandi iciza ciwe azokimuhembera. Uwica amatwi umurushwa amuborogeye, nawe nyene azotabaza atawumwishura. Umukene niyakwidogera ku mukama, kizoba ari igicumuro kuri wewe. Ubuyobokeramana bw'ukuri butagira akanenge imbere y'Imana ariyo Data, subundi atari ukugendera imfuvyi n'abapfakazi mu marushwa yabo no kwirinda agatosi kose kuri iyi si. Nukuri ndabibabwiye, ivyo mwagiriye numwe muri abo bato bato ni jewe mwabigiriye. Ayo namwe mu majambo dusanga mu ijambo ry'Imana mw'Bibiliya. Mw'iyi minsi biboneka ko ugupfumbata ibiganza vyitaweho kuruta ukubipfundurura, niyo bipfunduruwe akenshi kukaba ari kugira ngo vyakire. Ivyo rero navyo bikaba bivyagwa no kwikunda no kwigungira ku bironkwa vyo ngaha kw'isi dusangaho tugasigaho. Ayo majambo rero dusanga mw'Bibiliya aje kutwibutsa ko ukwitaho no gufasha mwene wacu ari mu buzima butari ubwo kwishimira. Ugusabikanya ari bimwe mu bintu bihambaye bifise akamaro kanini kuri twebwe nyene abantu. Bituzanira amahoro, biduha umugisha, bigatuma tubaho kw'isi mu bunywanyi bw'ukuri n'Imana, bigatuma mbere duhimbagwa tukiri kw'isi, tukazohimbagwa kandi no mu buzima buzokurikira. Dupfundurure ibiganza. INTABONWA YIBAGIWE. Trésor